Imivyaro irenga ibihumbi 10 yatewe kuri wakane wahariwe ibidukikije ku musozi wa Cene ku mutumba wa Kanyonga muri komine Intara mu mugambi w'igihugu Ewe Burundi Urambaye aho buramatari w'Intara Gitega Venant Manirambona arikumwe n'uburongo igiporisi n'igisirikare mu ntara waserukiye umugambi Ewe Burundi Urambaye kugwego w'igihugu hamwe n'abenegihugu niyo komine bitabiriye ico gikorwa cyo gutera ibiti. Buramatari w'Intara Gitega amesha yuko Intara Gitega yiteguye bikwiye kuko imivyaro gutera muri uwo mugambi Ewe Burundi Urambaye amaze kuboneka. Twamenyesha yuko uno mwaka twateye intambwe mu bijanye no gutegura imivyaro yo muri uwo mugambi Ewe Burundi Urambaye. Dufise amapepiniere ashika kuri 3 ahangaha mu ntara yacu ya Gitega. Iyi pepiniere irenga ku mutumba wa Kanyonga, hari n'iyindi irenga muri zone Mubuga ku mutumba wa Mukanda, hakaba n'indi pepiniere iri hariya anye imashitsi, kandi izo pepiniere zose zirateye igomwe. Ndetse tukaba dushimiye abenegihugu bitanze kugira ngo vy'ukuri ayo mapepiniere abari meza kuva dutangura ibikorwa by'uwo mugambi. Nta na rimwe twari bwaronke imivyaro nk'iyo dufise uno mwaka. Vy'ukuri turashimira abenegihugu ndetse tugashimira n'abitanze bagumye babikurikirana kugira ngo bigende neza. Igiti gitewe muri uno mugambi umuntu akiranduye icaranduye akigwiza n'inshuro igihumbi mu kubitera. Muramubizi. Igiti kimwe kiranduwe kigwizwa n'ibiti igihumbi. Wononye igiti kimwe n'ibiti igihumbi bwiza gutera. Aha nimwibaza ko ari gufina. Murona yuko bino biti biterwa ku nguvu zidasanzwe. Hari abenegihugu, hari abajeje intwaro, hari abasirikare, hari abapolisi twagize urunani rw'intamenwa kugira ngo dushobore kwambika igihugu cacu. Abibaza yuko twazanywe no gufina babanze babishire hasi. Bamenye yuko uzorukarisha uzogira gute? Uzomumwa. Ninaco gituma dusaba abajeje intwaro. Dusaba abajeje intwaro kuva kuri nyumba 10. Ubonye umuntu abikoze ubwirizwa kubivuga. Kuko utabivuze bizohugarukako. Kugira ngo uzoba yihenze aheze ahanugwe canke akosorwe. Aha rero muvyumve mubibarire n'abatari ngaha yuko ibi biti kizira hikazirizwa yuko hari na kimwe cononekara. Dutegereza kubicunga no kuza kubibagarira tuzoza tubibagarire. Kandi turabashimira yuko nivyo twateye kuri ruwajya ruhande vyose vyagenze neza vyarameze. Tugomba yuko nibi vyose bimera. Hame nyuma y'imyaka mikeyi tuzosanga ngaho no musozi wambaye. Na harya hakurya ku munsi wa gatandatu duce tugenda. Dutere hose kugira ngo hamere neza. Hanyuma uvuga ko ari gwiwe haba yari gwiwe nta ngorane. Kazima hazoba hambaye ico turondera. Kazima hazoba hambaye. Urumva rero ntihagire uhabagira ngo nari bagomba kutunyaga oya. Kwega hano hose tubona ko akeneye gutera ibiti, turatera ibiti. Araho umwene gihugu bizomenyekana ko ari gwiwe nta ngorane. Mugabe ikizira no kwiyitirira amatungo rusangi ya leta ngo nayo umuntu. Ico kirazira. Umuyobozi ajejwe ikigo kiraba ibidukikije mu Burundi OBPE Hatungimana Berkimas yagabishijwe wese wagira umurimo kurandura ivyo biti vyatewe aca nabamenyesha n'ingingo zafashe. Mucamba yuko mwene gihugu baranduye igiti kimwe acagira pepiniere y'ibiti igihumbi akagura amasashe akahemba umukozi amufasha gushira ibivu mu masashe n'ibikorwa byo ivyo bitaka bivomera gushika bikure gushika bigeze gutegwa. Kino gikorwa rero tugasaba nyakuba buramatari yuko mudufasha ko dutegerezwa niburi tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri tukaba twaheje gutera bino biti muri pepiniere 3 yakorewe nga mu ntara ya Gitega kugira mu kwa gatatu no kwa kane cyo tukora bikorwa byo kuza kubagarira bino biti byatubibagarire byoje kubibagarira tuzoba tuko turanaraba n'ibiti byanaze n'ibitanaze kugira mu mwaka uza cyo turadusubiriza ivyo biti bizoba bitanaze kugira cyo dutandukira imisozi dushobore nuze gutera tubandanya twambika iyi ntara yacu twambika igihugu cyacu cy'u Burundi. Gutera igiti ni itegeko haba iwawe haba no mu itongo rya leta no kugica nayo rugica hisunzwe amategeko urabisabira uruhusha muroso gorusha bakwereka n'ingene ubica. Maneno Jean Berkimas umurezi w'intara ya Gitega na Rutana mu mugambi Ewe Burundi Urambaye asaba kongereza umurindi mu gutera ivyo biti bisigaye kugira ntibize biborere mu matuta. Yaneguye yongera aragabisha abantu bagaragaje inyifato itabereye mu kurandura ibiti vyariko birategwa acagira kanasaba ko bohanwa hisunzwe amategeko. Turiko turasiganwa n'umwanya kugira ngo ibi biti mwategwe mu mapepiniere ntibizohave biborera mu mapepiniere.
nico gituma tubasaba ko mworushiriza uyu murindi ni umugambi w'igihugu twese ata muntu n'umwe avuyemo dutegerezwa guhaguruka kugira ngo dufashanye uwese muco ashoboye mu kuwushyira mu ngiro arena nagira ngaruke ku nyifato zimwe zimwe nabonye ngaha zitabereye twabonye na hariya ruguru abantu bashatse gukoresha ingufu ni umugambi w'igihugu n'ufise akamubakiye ndagisubiremo n'ufise akamubakiye ni ngombwa ngo akoreshe ubutungane twabonye hari abantu tukihari bamaze gutangura kurandura ibyo biti harumva dukeneye ko muduhereza raporo y'abo bantu n'icyo mwabategetse kugira ngo basubirize ibyo biti bage baranduye n'uwo bagomba gufira ntafine kuri ibyo biti n'umusazi bavuga ngo aratinya nyina ibyo numva si iterabwoba twaje kugirira reka ndababwira ibintu atari ngombwa ko ndababwira kugira ngo aya mapepiniyeri nk'aha atatu bavuze nyakubahwa buramatari bateguye n'izindi ntara zarateguye amapepiniyeri atari make ni kugira ngo bishoboke ni igikorwa gitwara uburyo bwinshi cyane rwose muri uwo mugambi reka ndabivuge mwumve ko leta iri kishyiramo ingufu ni umugambi ukoresha miliyaridi 2 ku mwaka wowe rero ugacimba nabi ibijumbu urumva ibiharage ibirezi ugaca ugomba kuza gusarira kw'ibyo biti nacyo gituma hari abo nabonye bamaze gushyira hariya jewe sindi umucamanza mugabo reka babumviriza bijejwe nibasanga bera bere mugabo nibasanga nabo ari abanyamakosa bahanwe hakurikije amakosa